Tubahaye mwiriwe bakunze b'ikiganiro umuntu muzima kandi tunejejwe nuko ari benshi twizera ko badukurikiranye hirya no hino. Turazi ko ikiganiro kimaze kuronka abatari bake bagikurikirana, kandi duhaye ikaze nabo bandi boba ari ubwa mbere bakurikiranye ikiganiro umuntu muzima gisanzwe gica kumbonesha kure ya Heritage. Rero kuri uno mugoroba nkuko mubimenyereye, kuri uyu munsi dusanzwe twigira hamwe ibifasha amagara yacu. Jewe rero tugiye kwigana sanzwe ndomwe mu bafasha mu batanga kino kiganiro, nkaba nitwa Nduwimana Jean Bosco. Jewe tugiye kubana kuri uno mugoroba mu mwanya ungana n'iminota 30. Rero kuri uno mugoroba turigira hamwe ibyo bifasha amagara biciye mu byo turya canke binyuze mu byo dufungura. Tukaba tugiye kurabira hamwe akamaro ko gufungura imfungurwa zikomoka ku ntete canke akamaro ko gufungura intete. Intete rero nizo tugiye kurabira hamwe kugira ngo turabe akamaro ko kuzifungura, turabe ubwoko bwazo, turabe ico zifasha umubiri, turabe n'uburyo bwiza bwo kuzifungura kugira ngo zifashe imibiri yacu. Rero kuri no mugoroba nico tugiye kurabira hamwe, tukaba twongeye kubaha ikaze tunabinginga ngo mukurikirane mube hafi y'imbonesha kure zanyu kugira ngo ibyo tugiye kuvuga bishobore kubafasha nkuko natwe byadufashije, kuko turababwira ibyo tuba twarabonye bidufasha, twagizemwo ubushakashatsi kandi tukagira no nararibonye muri ivyo bita experience. Rero tugiye kurabira hamwe akamaro ko gufungura intete. Intete rero kubabizi canke n'abatabizi, muri Bibiliya ziranditswemwo mu gitabo c'itanguriro Imana iza kurema Adamu na Eva yarabahaye imfungurwa, ariko ibaha imfungurwa tubona ahanini mu gitabo c'itanguriro igice ca 29. Turabona ko yabahaye ngo utubuto dukomoka ku byatsi. Yavuze ngo ibyatsi byose byama ku tubuto ngo bize bibe ifungurwa zanyu. Yongera ibaha ibiti, ariko ivyo biti navyo bikaba vyama kw'ivyamwa. No kuvuga ko bari bahaye intete hamwe n'ivyamwa. Izo ntete rero ku basoma Bibiliya zitandukanye mu zindi ndimi nko mu Gifaransa bakoresheje ijambo graine, ariko abashakashatsi biga ibijanye n'ibiterwa n'abiga ibijanye no gufungura neza bo babehaye izina ko bavyita ngo ni céréales. Ibyo rero biri amoko menshi canke biri imigwi myinshi. Turavuga isanzwe iboneka hano mu gihugu cacu, isanzwe iba ku masoko, isanzwe irimwa n'abantu basanzwe bakoresha bagafungura. Iyo tugiye kurabira hamwe kuri no mugoroba rero mube hafi kugira ngo mukurikirane ibyo tugiye kuvuga, namwe bishobore kugira ico bibunguye mu bumenyi mwari musanzwe mufise canke mu byo musanzwe muzi, mwongere ko ibindi kugira ngo amagara yanyu akomeze kumererwa neza. Rero intete canke ivyo bita céréales biri mu bwoko bw'ivyatsi, biba mu vyatsi Imana yaremye, ariko bikaba ari ivyatsi byama ku tuntu dushobora gufungura nkuko Bibiliya yabivuze, ari byo bita amagramine canke amagraminaceae. Ni go rurimi abashakashatsi mu buryo bakora ivy'uburimyi bavyise, canke ama herbacées. Ni ukuvuga ko ari ibintu bira ku byatsi, ivyatsi by'imigwi bita ama herbacées canke amagramine canke graminaceae. Ni ukuvuga ko ari ibintu bigira udutete. Bigize udutete, utwo dutete tukaba mu catsi, ico catsi kimaze gushurika, utwo dutete tuvuyemwo baragesa canke bagasoroma. Yo habaye gusoroma hakaba gukubita, hakaba urwo rutete hagasigara ibishishwa canke ibikumbi, canke hagasigara ibikumbi nkuko mu Kirundi bakunda kubivuga, canke ibishishwa by'izo ntete. Rero ziri amoko menshi, turavuga amoko agera nko kuri 5 dusanzwe tubona hano abantu bakoresha, ariyo tugiye kurabira hamwe. Turabe biyagize,
turabe uburyo bwiza bwo kuyategura kugira ngo umuntu ayafungure canke uburyo butandukanye bwo kuyategura, turabe n'ico umuntu aba yungutse iyo ayafunguye. Rero intete ziri amoko 5 canke cereale ziri amoko 5 nizo dukunda kubona, nubwo hirya no hino mw'isi ahatandukanye hari andi moko, ariko izikunze kuvugwa cyane canke dukunze kubona na amoko 5. Izo ni ibigori, hari ingano, hari umuceri, hari amasaka, hakaba n'uburo. Izo nizo ntete ahanini dukunze kubona hano mu gihugu cacu canke zishobora kuba zinaharimwa muri kino gihugu cacu. Ariko ku basoma Bibiliya canke bakubakurikirana kahise ko mu Bayuda canke kahise ko mu bihugu vyegeranye na Mediterane, zo bita pays méditerranéen, aho turavuga nk'Ubutaliyano, Ubufaransa, za Egiputa, za Libani, za Turikiya na Syria na Palestina. Ivyo bihugu bita pays méditerranéen haramera n'ibindi bimeze nk'ingano, ariko Bibiliya y'ikirundi yavyise ngo ni sayiri, ivyo bita orge mu Gifaransa, navyo bimeze nk'ingano. Kubakurikirana kandi mu bihugu byo muri Afrika yo mu burengero nka za Benin, za Cote d'Ivoire, za Togo n'ibindi, bararima ikindi kintu kimeze nk'amasaka, ariko atari amasaka twokwita amasaka dusanzwe tumenyereye, ivyo bita mile. Ivyo navyo bimeze nk'amasaka, navyo abandi nko mu Congereza bita malt canke marte mu Gifaransa, navyo bikaba bikoreshwa mu ntete. Ivyo rero navyo murumva ko ari ibindi, ivyo bita sayiri nivyo bita mile, bishaka kumera nk'amasaka ariko atari amasaka, canke dushobora kuvuga ko ari amasaka arimwe mu bindi bihugu, kuko no mu gihugu cacu harimwe amasaka y'ubwoko bubiri, ayo bita mahonda n'ayandi masaka yera, nayo akunda kuba ku masoko akaboneka. Rero ubwo bwoko 5 ariko nibwo tugiye kurabira hamwe, kuko bivugizwe n'ibintu bitari bike bishobora gufasha amagara y'umuntu iyo umuntu avyitayeho akabifungura mu buryo bwiza. Duhereye ku muceri, umuceri ni umwe mu mugwi y'imfungurwa ariko z'intete, ukaba ahanini ugizwe n'ibice 5. Urutete rwose rugizwe n'ibice 5, haba ku ngano, haba ku muceri, haba ku bigori, haba ku buro no ku masaka, nubwo bidasangiye amoko, ariko byose bikaba mu mugwi ivyo bita ama herbacées canke amagramine. Bivise uko Imana yabiremye. Ubwa mbere haba ko igishishwa co hejuru, ico bita enveloppe cellulosique, cyo nico cambere ca gikumbi co hejuru nko ku muceri dusanga kigumye, cyo nico cambere. Kigira kabiri kibako ku muceri canke no kuri izo zindi ntete, hariko akandi gace ako bita acide protéique. Ako na gakushe kameze nk'agashishwa ariko ataragashishwa, kuko koko karanafungurwa, kubashoboye kubitegura neza karafungurwa. Ikigira gatatu kiri muri uwo rutete, ahanini ni ico bita partie centrale canke ico bita amidon, ari ca kindi kivamwo isukari ku ntete. Ico naco ku ntete turakibonamwo, ico bita amidon, ariko kikaba mu co bita partie centrale. Ca kindi nko ku muceri usanga rwa ruce runini rwera, canke ku kigori, canke ku rugano, kijya bita partie centrale canke kimwe bita bya bindi bita amido, biva muri kijya gice gisanzwe cera. Hakabako n'akandi gace kagira 4 gasanzwe ariko gace kamera, ariko gace kameramwo ibintu dusanzwe dukoresha canke kameramwo urutete yo ruteye, ako bita germe. Ako nako karameramwo umugondoro, niko kajisho k'urutete. Tukunda kubivuga ngo ni ijisho ry'urutete, haba kubi vya bindi twita ibinyamiteza nk'ibiharage, isoya, impande, ubushaza, n'ibindi, ivyo bita legumineuse mu Gifaransa. Mu Kirundi bakunda kuvuga ngo ni intete, mugabo ntabwo ari intete butete, ahubwo bavyita ibinyamiteza kuko vyama mu bintu byabanje kugira imiteza. Ariko n'intete izo bita cereale nazo zirafise ako kantu kameze nk'ijisho, niko bita germe, ako niko kamera. Ivyo nivyo bice ahanini vyitwa ko hari bine bikuru bigize urutete. Caba ikigori hariko igikoha co hejuru kigumye, tuzi ko nko kubana kikunda kubagora guhekenya, ariko munsi ya kiya gikoha hakaba kawandi gace gataboneka cyane, kari ico bita partie mince, nako akaba ari nako bita acide protéique. Ako iyo acide protéique nko ku rugano bakita gluten. Iyo gluten nako ibamwo ubwoko bwa proteine ifasha
amagara yacu. Rero ku muceri, umuceri nukuremwe, n'ingano nuko, n'amasaka nuko, n'uburo nuko, n'ibigori nuko, ariko bitandukaniye kubibigize kuko nk'umuceri urimo vitamine zo mu bwoko bwa B, vitamine yo mu bwoko bwa B ya mbere, iya kabiri, vitamine yo mu bwoko bwa B ya gatatu ariyo bita niacine, vitamine yo mu bwoko bwa B ya gatandatu, hakaburamwo vitamine yo mu bwoko bwa B ya 12 n'iy'icenda. Mu muceri kandi iyo twawukoresheje na ka gace gatoya cyane kamwe bita acide protéique, nako gakunda kubamwe kindi bita son. Iyo bavuze ngo son double, son dori, iyo kaba karimo gafatanije n'ibikumbi nko ku muceri, ariko niko kenshi gakunda kuba karimo so. Ako rero karimo ibintu bitandukanye, haba ku ngano, haba no ku muceri, haba no ku bigori, haba no ku masaka. Ako gace bita acide protéique kabamwo protéine canke ndemamubiri, nubwo iba ari nkeya ibamwo. Hakabamwo nico bita ivyunyunyu, amasel minéraux. Hakabamwo n'ivyo bita amavitamine yo mu bwoko bwa B. Ku muceri habamwo amavitamine yo mu bwoko bwa B. Ku ngano habamwo amavitamine yo mu bwoko bwa B, hakabamwo vitamine yo mu bwoko bwa E, ariko yo ikaboneka cyane muri cya kindi bita umugondoro, kimwe bita germe mu gifaransa, kimeramwo umugondoro. Ku bigori habamwo vitamine yo mu bwoko bwa E nyinshi cyane nziza kandi ku magara yacu, kuko ari vitamine de protection canke vitamine reproductive. Ku masaka habamwo vitamine zo mu bwoko bwa B, hakabamwo na vitamine yo harabamwo vitamine C ku masaka, hakabamwo na vitamine nkeya, vitamine A cyane kubi, ariko vitamine A ishobora no kuba mu bigori, ariko bya bigori bifise ibara ry'umuhondo, ariko ikabamwo ari ku rugero rukeya. Mu bigori habamwo vitamine E nyinshi, hakabamwo na vitamine A nkeya kuri bya bigori bita maize jaune, ibigori bisa n'umuhondo. Ku masaka harabamwo vitamine C, kubera ko ririya bara ry'amasaka yaba y'umuhondo canke ayera, ashobora kugira agace gatoya gatanga cyane nk'ay'umuhondo, ashobora kugira nayo bita amahonda, ashobora kugira agace kameze nk'agagomba gusa n'umuhondo, ariko atari umuhondo ukwiye, ariko ari rindi bara, ariko ako gace kaba karimo vitamine C, kuko vitamine C ikomoka ku bintu bifise ibara risa n'umucungwa canke bifise ibara risa ni karoti, ibyo bita la couleur orange, ni couleur risa n'umucungwa canke igasa na karoti. Ibyo nibyo bikunda kuvamwo vitamine A na vitamine C. Rero mu bigori bisa na jaune havamwo vitamine A, mu masaka hakavamwo vitamine B na vitamine C. Ikindi ibivamwo no vyunyunyu bivamwo muri zo ntete zose, cyane icyunyunyu cha phosphore n'icyunyunyu cha fer. Icyunyunyu c'ubutare nico bita phosphore na calcium, nivyo vyunyunyu dukunda kubona bikomoka mu ntete, hafi nka zose ziba zirimo ivyo vyunyunyu. Ikindi kuri izo ntete twavuze ko zifise ndemamubiri, proteine. Nko ku bigori birafise proteine itari nyinshi cyane, ariko birafise proteine igera ku bice 9%. Ingano zifise proteine nkeya, nazo igera ku bice 7.4%. Umuceri ufise proteine, iyo wateguwe neza utamyowe cyane ngo kagakoha kabeko ngo nakakandi bita germe kavemwo, ubufise proteine ibice 7%. Rero umuceri iyo tuwufungura canke ingano canke ibigori canke amasaka canke uburo, icambere tuba turose nizo vitamine zo mu bwoko bwa B. Vitamine zo mu bwoko bwa B yabi ya mbere, yabi ya kabiri, ya kabiri, ya mbere yo ni vitamine nziza cyane, kuko nko kubafungura umuceri, yo umuceri ufunguye waciye mu mashini bakagira raffinage, muri usinage bakawukobora, hakavamwo igishishwa cyo hejuru kimwe bita enveloppe cellulosique, kuko ku muceri kiba kiriko, hakavamwo na kakandi bita acide protéique, mbere na kakandi kakajisho bita germe kakaba kagiye. Iyo umuceri iyo uriye uburi ico bita partie centrale, no kuvuga ko burose amido gusa, uburose bya bindi bitanga inguvu, utarose ama vitamine yo mu bwoko bwa B yari kuja gufasha ubwonko akakurinda nka yangwara, kuko nk'umuntu ataronka vitamine B niho hakomoka kenshi kugwara beriberi. Niyo mpamvu umuceri ari byiza kuwufungura ubucanze n'ibindi. Iyo ufungura wonyene ushobora kugira ico kibazo cyo kugwara yangwara bita beriberi. Ni ijambo rikomoka mu rurimi rw'Igisirilanka, beri no kuvuga faiblesse, no kuvuga ko ari umuntu aba yagize intege. Nk'iyo umuntu yari umuceri wonyene kenshi ngo ico gihe nko muri Sri Lanka
abantu bagira intege nke nyinshi cyane bakibaza bati nuko barya umuceri, ariko baca basanga ngo nuko barya umuceri waba wakobowe cyane, wakuwe ko bya bindi byangombwa byose ari navyo bya birimwo ibyunyunyu, bikaba bamwo n'amavitamine. Amavitamine rero aba muri ako kantu bita acide protéique, ari nako bita son, ari nako kabamwe ivyo bita fibre végétale, kandi akaba no mu amavitamine n'ibyunyunyu kandi nico bita fibre, bikongera bikaba muri ka kandi bita germe canke ako twokwita mu Kirundi ko ari nk'umugondoro, kuko niko kameramwo umugondoro. Rero izo ntete uko ari amoko atanu, ikintu ahurira ko yose ni vitamine B. Ikindi ahurira ko ni ivyunyunyu by'ubutare, ico bita fer, ni icyunyunyu ca phosphore hamwe n'icyunyunyu ca calcium, ivyo birimwo. Ariko kandi nko mu muceri twababwira ko umuceri utagira icyunyunyu ca sodium mbere n'ingano, ari nayo mpamvu ku bantu bafise ivyo bita ama hypertension arterielle ari biza kubufungura, iyo babucanze n'imboga baba ariko barafungura imfungurwa zishobora kubagirira neza mu magara yabo, kuko bituma sodium yabo igabanuka, bitewe nuko utaba urimwo sodium, kandi ugatuma umubiri wacu ucuronka inguvu, cyo bita ama glucide ari mu muceri atanga cyo bita energy. Iyo twahuriye rero mu bya bindi byose byangombwa, no kuvuga nk'abawurya waciye mu isekuro, bari umuceri basekuye mu isekuro utavuye ko bya bindi byose, baba bafunga umuceri mwiza. Abafungura ingano bashobora kuzifungura zitakozwe mu ifarini ngo ya yindi bita farine blanche, ahubwo bakazijya mu buryo karemano. Ingano ukazigura mu isoko, ukazironga neza, ukazanikira, kanazikaranga, ukazishisha ku muriro mukeya, ukazisyesha, ukagira ifu yazo, yo bita farine complète de blé. Canke ukaziteka kurya nyene kuko ziratekwa, zo ntizigira ico bita enveloppe cellulosique ikomeye. Kariya gakowa k'inyuma ko ku ngano iyo zitese karasha, ukaziryana nakarya gakowa kurya nyene bazidandaza mu isoko. Iyo zitese zirasha neza mu nkono, zigasha, uzicanze n'ibiharage canke ubushaza, ukazishiramo imboga canke ibindi, ziba ari imfungwa ziryoshe cyane. Ivyo tubibabwira kuko ari ibintu twagize dufisemwo ubunararibonye canke experience. Ikindi ni bigori navyo nyene nuko bifungurwa, birashobora gukorwamo ingano nako mwifu, murantunga, birakorwamo ifu nziza bitarinze gukoborwa, byo bita raffinage, canke batarinze kubikobora ngo byere bivemwe ya farine tubona batekera yisembe imwe yera cyane. Kukiriya iyo tuyikoresha, iyo umuntu ayikoresha kenshi yonyene bikunda gutera abantu kugira ingwara zo kugumirwa, kubera ko iba yatakaje bya bindi biti byunyunyu, ama vitamine na bya bindi bita fibre, biba byatakariye muco bita raffinage. Rero iyo umuntu akoresha ibigori karemano, ugasyesha intete cyangwa ugateka intete kurya nyene, ukazitekana n'ibiharage kabirya kurya, uburose bya bindi byose bituma umubiri wawe ugubwa neza. Uburose bya bindi bituma umubiri wawe wongera ukubakwa. Aho ni kubigori. Reka nko kubigori, kubabizi kukunda kubifungura niyo bita aliment de joie, canke ni ivyo kurya umuntu ajya bigatera umunezero. Iyo umuntu arya ubugari bw'ibigori bwateguwe neza, akabukoza isosi yateguwe neza irimwo amatomati, abantu ngo bayifungura bamana akanyamuneza. Iyo abantu barya umuceri nijo bita aliment de recherche, ni imfungurwa umuntu arya bikamutera umwete wo kugira ubushakashatsi mu kurondera. Nayo mpamvu abantu bawufungura cyane nko muri Aziya, za Chine n'Ubuhindi n'Ubuyapani na za Korea, ari abantu baho usanga abantu babashakashatsi mu bintu, kuko barya umuceri mwinshi n'isoya. Niyo mfungurwa cyane abantu babo bakunda kurya, n'imboga n'ivyamwa, ugasanga bafise umwete mwinshi wo kurondera. Ni aliment de recherche. Kubakoresha ingano nico bita aliment de faculté. Ibisata biri mu bwonko bw'umuntu ni byinshi cyane, ibijejwe kumva, bituma umuntu avuga, yiyumvira, fata ingingo, amaso abona neza. Ibyo byose byo bita faculté umubiri wacu ukoresha bitegekwa n'ubwonko. Ubwonko rero kugira ngo bwubakwe neza, bukomere, bukeneye ibyo bita ingano, blé. Izo ngano mugabo atari ya farine tubona bakoramo ibitumbura n'imikate, ahubwo ingano kamere, za zindi barima imuramvya mu gice c'umugamba, za zindi barima muri ca gice ca za muramvya, za bukeye n'ahandi. Iyo uzifungura wazitetse canke wazikoze mwifuka ko imitsima ukanywa ubuyi, ivyo birafasha ubwonko cyane. Ivyo bita aliment de faculté, ibisata byo mu bwonko buri kurabigirira neza. Ya ma vitamine yo mu bwoko bwa B na mu bwoko bwa E abariko rubaka bya bisata byo mu bwonko bwawe. Amasaka iyo yafungura afise ubushobozi bwo kongera kunagura kushe yo mu bwonko bita carbone 14, ituma umuntu afata ku mutwe. Iyo umuntu anywa ubuyi bw'amasaka na cyane n'uburo, nico kimwe n'amasaka, ni ibintu byubaka ubwonko, nivyo bita
aliment de construction cérébrale no kuvuga ni ibintu byubaka ubwonko bwacu mu byo bita carbone 14 bigize umuntu bituma umuntu afata neza ibintu akabibika akabishira muri ntibate. Ivyo bintu bikeneye kugaburirwa amasaka masaka cyane y'amahonda amwe yandi akorwa abantu bakora mu inzoga, abantu bashira mu bitandukanye bakakora mu inzoga. Arya ni meza kuyafungura, akozwe mu buyi, akozwe mu imitsima, acanzwe n'izindi ntete, akagurwa mu buyi cyangwa agacangwa n'izindi ntete akagurwa mu imitsima. Iyo mitsima beri myiza cyane. Nico kimwe n'uburo. Ngarutse ku bigori, ibigori birimo na vitamine E twamaze kubabwira, nayo ni vitamine de reproduction. Ku bantu babifungura nk'abagabo bibarinda kugwara cancer de prostate. Kakanyama arakanyama kaba mu gice cy'umugabo gajejwe ibijanye n'irondoka bituma katavyimba iyo bakunze kurya ibigori. Kuba kenyezi bituma igitereko cyabo kimererwa neza kuko bituma n'ivyo bita glandes surrénales, utunyama tubiri tuba ku mafyigo tukomera kugira ngo umuntu aronke ico bita estrogène na progesterone, imisemburo canke inkabuzo zituma umuntu yibaruka. Hakenerwa vitamine E. Rero iyo umuntu arya ibigori akabicanga akabiryana n'imboga, akabiryana n'ibiharage, akabiryana n'isoya, aba ariko arigira neza, abaronsa vitamine yo mu bwoko bwa E, ari akushize ko imboga akabarose ibyunyunyu, yashira ko ivyamwa akabarose na vitamine C, canka akajya imboga amasalade nk'amakaroti n'ibitunguru akabarose na vitamine C naho nyene. Ugaje usanga umubiri wawe ugize ico bita alimentation équilibrée, umubiri wawe ugire neza. No kuvuga rero intete ushobora kuzijya uzicanze muri inzira ikurikira. Ufashe ayo moko 5 y'intete twamaze kuvuga, umuceri, ibigori, amasaka, uburo n'ingano, ukabisyesha ukagira ifu yavyo. Iyo fu ukayica ukayongeramo ifu nkeya y'isoya, ukayongeramo ifu nkeya y'ivyema, bibaye byiza ugashiramo n'ibyo bita sesame. Ubukozi ico bita farine complète y'ubuyi. Ubukozi ubuyi bwiza cyane bugaburirwa abana bukabarinda kwashi, bugaburirwa abafise intege nke z'umubiri bakagarura intege. Kuko abafise nk'ibyo bita amahashitisme nk'abana banse gukura, iyo bafise igikuriro kimeze nabi, iyo niyo bita aliment de croissance. N'ubuyi bwiza cyane ushobora kubwikorera cyane ukaburondera ku bantu bukora babizigirwa bazi kubukora neza, bari ubuyi bwiza cyane. Ikindi twababwiye ko ibyo ushobora kubifungura gutyo ubitetse haba mu nkono, uretse nk'uburo budakunze gutekwa, ariko nk'amasaka yera ku bantu bakuze babizi nk'abakuriye ruguru, amasaka yera aribwa bayatetse. Ayajya tukura nayo nyene hari amasaka aribwa manini atekwa mu nkono agafungurwa. Ibigori byo benshi barabifungura, ingano nuko. Umuceri rero, umuceri tugarutse ku muceri bitewe nuko turya wera cyane bya bindi bya ngombwa byaratakaye. Ni byiza kuba badashoboye kuwutekesha amata y'isoya ko bagiye kuwufungura bawufungurana imboga n'ibiharage. Ibiharage cyangwa imboga iyo ufunguranye n'amasosi yakozwe nko mu nyama, yego ni byiza, ariko ubugiziriye nawe amagara yawe gusumba kufungurana n'imboga. Byo byiza ufunguranye n'imboga, amarengarenga, amayepinari, amashu canke ibiharage canke ubushaza, ibintu bikomoka ku bimera, niho ubugize ico bita alimentation équilibrée. Ikindi ni mitsima, ufashe ifu y'ingano urayicumba mu mutsima, ifu y'ibigori nuko ushobora mbere no kuyicanga, ugacanga nk'ibigori n'ingano nkeya, cyangwa ugacanga nk'ingano n'amasaka, cyangwa ingano n'uburo, cyangwa ukaburya gutyo. Uba ari ubutsima bwiza cyangwa ubugari bwiza cyangwa umutsima mwiza, vano kugenda umuntu avuga, ugatera inguvu mu mubiri, ugatera ishaka mu bwonko, bigatera umubiri wawe kugira ivyunyunyu bikuye n'amavitamine mu bwoko bwa B akwiye, bikarinda umuntu gukonyokerwa bitewe nuko ivyo byose bifise ico bita amido. Iyo amido ni cya gice kinini twabwiye cera kiba cera mu rutete, kiba mu isukari, iyo bita amido ni sukari. Iyo sukari nayo ituma umubiri wacu ugira ingufu, gukora ibikorwa biremereye, gukora ibikorwa bisaba ishaka n'ubwira n'umwete, bisaba amavitamine yo mu bwoko bwa B, bigasaba n'inguvu ico bita energy zikomoka kugufungura izo ntete. Murumva ko Imana yaziremye ifise umugambi mwiza ifitiye umuntu, ariko umuntu cyayobewe gusa no kumenya uburyo bwiza bwo kuzirya. Benshi bafungura amafu y'ifarine bakoze mu bitumbura n'imikate yera, ntabwo ari meza cyane. Abandi bafungura amafu y'ibigori, ngo bamwe ngo n'ubusirimu, abandi ngo nivyo biryoshe, ariko nubwo biba biryoheye mu kanwa umubiri ntacu buronse. Abandi bakunda umuceri wera cyane, ni bake bakirya umuceri wo mwisekuru, n'abantu bo ruguru bawirimira benshi barawusiyesha ugasanga urera cyane. Byari byiza ko abantu bawukoresha bawuriye kajya gakoha nko kutukura kakiriko, canke kuri wa wundi usanga umenga gasa n'urwatsi rutoto kakiriko, kuko niko bita acide protéique.
ni nako kaba gahishije kakandi bita germe bigatuma katavako. Iyo duhuye mu isekuru rero dugakora ko cakindi cy'inyuma kigumye ku muceri ibindi tuba tubironse. Ingano iyo tuzihurishije mu mashini twaziguze mu isoko ari intete byose tuba tubironse. Ibigori niko kuko iyo tubisyesheje byose tuba tubironse. Rero intete nuko zimeze. Iyo umuntu azifungura ibyabaronse nivyo tumaze kubabwira. Bituma rero umuntu yaziriye amagara yiwe amererwa neza, na cyane cyane yaziriye azicanga nibi tumaze kuvuga ari imboga. Zirajana n'imboga cyane. Imboga z'ubwoko bwose, imitsima wayiteguye birajana n'imboga. Izo mboga zose zitegurwa mu byatsi. Birajana kandi nibyo na bimwe twabivuga by'ibinyamiteza. Byaba ibigori birajana n'ibiharage, birajana n'ubushaza, byaba umuceri niko kuko byo ni indya abarundi tumenyereye gufungura. Yaba ingano nazo nuko ushobora kuzigura mu isoko zumye ukazironga, kazinika mu mazi, kazinika nko mwijoro, kazoziteka mu gitondo, ukazifungura ku murango uzitekanye n'ubushaza bubisi canke bwumye, canke uduharage tubisi canke uduharage twumye, naho nyine nta ngorane. Ugashiramo utuvuta, ugakatiramo udutunguru, ugashiramo udutomati, ugashiramo uturungo dusanzwe twadundi dusereri na tungurusumu. Ni indya nziza cyane zigaburirwa abakuru, ni indya zigaburirwa abategetsi. Muze musome muri Bibiliya, niyo mpamvu Imana yari yazihaye Abisirayeli nk'imfungurwa zafungurwa cyane, zakorwamwe imitsima itandukanye, zakoreshwa mu mafunguro mu magaburo atandukanye, kubera ko cyari gifungurwa gitera ubwenge cyane. Niyo mpamvu abayuda bafise ubwenge bwinshi gushika ubu mwisi, nuko barya ingano nyinshi cyane. Abavyeyi baraziriye, bavyara abana baraziriye, abana bakomoka ko babaza bafise ubwenge. Natwe dukunde kurya ivyo, bizotuma abakomoka ku Barundi n'Abarundikazi bo mu myaka nka 200 bashobora kugira ubwenge nk'abayuda mu gihe bo bijukiye gukoresha ibintu muri kamere kabyo. Kurya izo ntete ukazi canganya n'ibyo tumaze kuvuga by'imboga canke ibyo by'ibinyamiteza ayo malegumineuses, tugakoresha cyane n'ibindi nk'ivyamwa, tuba turigize ico bita alimentation équilibrée. Rero nako kamaro k'intete nizo mfungurwa ziza tuzi ko Abarundi bakoresha, twijukire kuzirya ariko tuziriye muri kamere keza, na cyane cyane nk'ibigori n'amasaka n'ingano n'uburo dushobora kuronka muri kamere kabyo. Uretse umuceri wogora abantu kuburya ubu usekuye mu isekuro, ariko ibyo bindi tugerageze dukunde kubifungura. Umuceri nawo turiye tuwucange n'ibindi bintu bisha byuzuza kugira ngo za vitamine watakaje ziboneke, gutyo bizotuma amagara yacu tudakunda kugwaragurika, dusange turiko turagira neza ubugingo bwacu. Mureke Imana ibituronse kandi bidushoboze kubikoresha mu izina rya Yesu. Shama